sasa iyo utabaye maso munkurikirana, iyo utabaye maso ngo wibike mu Mana hama ubwira Imana iguhereze rwa rukundo wabuze muri famille, wabuze kuri papa, uhuye n'umukobwa agakubwira I love you wagihungu, nturyama uriba amahera, ukagenda kugura uduhuzu, ukisiga parfum na deodora, byose ukabifatanya ukabivangavanga, ukakubita impuzu nta rutonde, joteme ikagutakaza kuko ntayo wigeze ubwirwa. Nafashe umwanzuro wo kubwira Bernice joteme kuri telefone, joteme haciye umwanya ndabahamagara cyane abana banje, umukozi twamuhaye telefone kugira ngo ngume mpamagara, joteme mu bebe ndakunda besheri wa nguma na Benaya mutoyi nguma ndamupampamwe ndamukunda, yambwira ngo nkeneye ikintu nkakimuronderera nkakimuha kugira ngo azogende kugira mu myaka ya adolescence, agere muri ya myaka atangwe gukundwa ku buryo umubwiye joteme ritamukanga, kuko yaribwiwe cyane. Umubwiye biswi itamukanga, umubwiye ngo creme glace ice cream atavuga ndayimuha, icyasavye injya zose ndamutwara, nkamubwira ati muhi bihari, nkaja muri cafe guruma nkamutwara ahantu heza heza kugira hatagira igihungu kizogenda kurira ku mukobwa wanje ngo kimukange. Mugabo twebwe baraturembeje kuko ni masukuma wiki nyumbani, tusukuma wiki, chakula nta sosi, ni thofi rojo ndabibabwira mugatwenga ariko mwumvire hecho ndiko ndashaka kuvuga. Kwibika mu Mana kugira ugira agaciro, mwibike mu Mana. Ubwo bwiza bwawe wa mukobwa niyo diama yawe, ubwo bwiza bwawe niryo vuga butumwa. Buhungu bwose buza kukubwira ati ja kwa Yesu wewe, kugira undonke no kuza kwa Yesu. Injira umuntu akabaje gukizwa ngo azokuronka, ukamuhangayisha ukavuga ati soma Bibiliya, genda usome Matayo yose ni wayiheze ugaruke. Yakubwira ngo ndayihejeje, ucumubwira ati shirako na Yohana, ugasanga ejo yafaditse Yesu akacamufatiramwo ivyo ho gukunda bikaca bihera, ukabura sovye umutima wiwe. Mugabo akubwira joteme kuko tigeze uyibwirwa. Ubu mwese amatwi ari hejuru ngo mu rurengo babaterera ivi, n'ibihungu bitera ivi muri hovyo cyane ngo ivi. Uratera ivi umuterera ivi gute? Ubunye no muri restaurant ntumutware, mubwirire mwishengero, mubwirire muhira, ntarinde kurya amafaranga yawe, mubwira ati I love you, akakwima mubwira ati pita ndondera uwundi naje nduwa gaci. Muri panga ngo ntwara muri panoramique ngo ngurira ukagurirya akazise, kandi mwabahungu sha abubu muri kanuri kera twaragenda tukamuhindya ukamanza kumugabura utaramuhana ijambo, yabisekeze yabiheze akarangiza kubwira ngo je suis désolé, wandiriye indya. Aho rero utaranaja kumugabura indya ngo umuhe ijambo, aguma kubwira ati kuna kubuze uri kuramuronda ati pardon murakomeye, nari nababuza ati nta mayite narigize ngo don't worry, kacurungi kacumi. Agenda kugushikira no kuza kurya ugira ngo umuhe rya jambo, amaze gusekeza nk'ijana y'amayinite akaca yongera ko ngo je suis désolé, cyamfata mwishati mushenzi subiza amafaranga yanjye, urandya inoti yanje ukambwira no kaenda ngire kugukunda nguhe ifaranga ndangirize kumbwira ngo ya muze murarirasa mutarabagaburira kugira ngo ayo mafaranga acike ku icumu. Mumanze murasi jambo hama kwemera ucumubwira ati jya pizza, ati jya spaghetti bolognese, sekeza ivyo ushaka, warahawe ijambo, wamugaburiye yihanaguye akacuvuga turumva ari nagira ndakubwire ndagukunda, umutima wanje warawufashe, nifuza kuombera mama w'abana banje, akakuraba ngo kandi rero abarokore nibo bambere ngo okay kaganye ngo urumva ngo vraiment ngo Imana ishimwe ngo icyumviro cyawe nacakiriye, ugatangura kuvuga ati haleluya, mira mu mutima ribashata tinacumvise, vraiment ni vyiza kuba wambwiye gutyo, birakwiriye mugabo ndafise ubundi. Fata ku mutima wawe, subiramwe aya majambo, vuga ngo mutima wanje, vuga cyane ati mutima wanje
uhwekerera imbere y'Uhoraho, kuko ariho hari ivyizigiro, ari we nyanduruko y'umugisha wanje wo mu busore bwanje. Vuga ngo Uhoraho, mpa gutuza, mpa gutekana muri wewe. Mubwira ati nyambika inkomezi zo kudakangwa n'ikintu cari cyo cyose, hatagira umuntu ankinirako. Akaryo kanje naka, singomba kuzogenda kuyora namaze gusesa. Sinkeneye kugukorera ngeze mu myaka 45, ndi hafi 50. Nkoresha, ngomba guhwekerera imbere yawe, ngomba guturiza imbere yawe. Ziga mu busore bwanje, nundinde Mana, mpa kukumenya, mpa kugira inyota yo kurondera mu nyonga zawe. Akaryo mfise naka, kuko ndaciyambika, nditwara aho nshatse. Bisobanura ko nk'ikigenga, ariko numvise, vuga cyane ati numvise yuko igihe kizogera sinitwara aho ngomba, siniha ico ngomba, singenda aho nshaka, ariko abantu bantwara aho ntashaka. Nkeneye generasiyo izoza mu nyuma yanje, nzoyibwira ukugira neza kwawe. Baze ndi legende, ndi umuntu ufise nobabwira. Ndababwira ngo ubusore bwanje, ubukumi bwanje bwari bubitse mu Mana. Sinifuza yuko generasiyo iri inyuma yanje izonsanga ntayiteguriye inzira mu buryo bwo kugukorera. Agaciro kanje kabitse muri wewe. Subiramo ngo ingabire. Vuga cyane ati ingabire wabitse muri jewe ni nk'akabuyenge k'igiciro kinini mu maso yanje. Kandi iyo ngabire, iyo ndayifashe neza, aho ngenda hose ngira ikiganza cyiza. Umpe kubona agaciro k'ico ndico, ubwiza wampaye, ubwenge wampaye, ivy'iyi generasiyo indatira byose mfise biriho kugira ngo ndaguheshe cubahiro. Ntibiriho kugira ngo bibigitsitaza, ntibiriho kugira ngo nzoshike kubaka urugo rwanje. Umwasi yarabinyivye. Mpa guhagarana nawe, mpa gukorana nawe. Nshigikira Mana, nshigikira Mana. Ndabasavye muhaguruke, numva ngomba kugira twaturire hamwe amajambo. Vugira Imana ngo shigikira. Mubwira ati nshigikira, nshigikira. Nduwa agaciro kuko washimye ko mbuwa agaciro. Vuga ngo hari abamaze gupfa bo muri generasiyo yanje, hari abamaze kononekara bo muri generasiyo yanje. Kuba meze ukomeze nuko hariho umugambi ukomeye uri ku buzima bwanje. Sinabuze ibingerageza, simbura abandondera, simbura abansifura. Hari igihe nanje mbatante n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ikishoboza nukwibika muri wewe. Ijambo ryawe riravuga ngo duhishanijwe muri Kristo no mu Mana. Mpishama izina ryawe n'umunara muremure uw'abakiranutsi, uw'abagororotsi bahungiramwo bakaba mahoro. Mpisha, hisha ubusore bwanje, singomba gutakaza inkomezi. Ijambo ryawe riravuga ngo imisore yo kwiruka ikaruha, mbese n'imisore y'imikangara yo kwica kwigatemba, ariko abakwiteze bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazokwiruka ntibaruhe, bazogurukisha amababa nk'ay'inkukuma. Makuguruka hejuru y'ibigeragezo bihari kino gihe. Ndakwinginze Mana,
makwiruka mu mutima wa Yosefu wo guha agaciro amasezerano wasezeraniye, ijambo ryose wavugiye mu ijambo ryawe niteze kubona ribaye realize. Ndakwinginze ushoboze kwihisha muri wewe, mutima wanje uhekerera imbere y'Uhoraho Imana yawe, kuko Uhoraho niwe nyanduruko y'ivyizigiro vyawe.